ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana abakunzi ba Shalom TV tubaye kazi kandi uno munsi mushasha Imana yatwongeye kugira ngo tunezererwemo tugiremo umugisha tutewe iteka ridasanzwe no kuba dusumutumire nkuko vyama twagomba rero imbere yuko tuganira n'imbere yuko tubabwira ivyo twego tuganire twagomba tubanze tumusabe atwidondone kaze mutumire. Murakoze cyane icyo ndabashimiye nitwa Ndayishimiye Jean Claude nkaba umupapa yubatse ndakijijwe gendanye n'Imana imyaka itari mike kuva mu 1999 gushika uyu munsi tugendana n'Imana nkijijwe ndi cyare mwigisha ndumurago bw'ingo budashira. Haleluya. Turagushimiye cyane turanagushimiye cyane ko witavye buno butumire. Rero ariko badukurikirana dufise ikiganiro kidasanzwe uyu munsi murabona ko turi mu bihe byo kurangiza umwaka kandi nibihe nkuko bisanzwe vyama bishika umwaka urangira ibihe vy'amanoweli ibihe vy'amabonane n'ibindi no musire ikiganiro cacu n'igisanzwe kuva tucaruka twama twumva ko muri bino bihe byo guheza umwaka abantu banezerwa abarundi banezerwa kanezerwa n'imiryango abafise abagenzi bagahitana abagenzi babo bakaja gusangira kandi ni vyiza vyo kuri ariko twama twumva amajambo avugwa ko misi yose mu ntango z'umwaka ukurikiranye bari mu kwezi kwa mbere hari imvugo yamaze kwinjira mu bantu bavuga ko ari agashomeri abantu binjira mu bukene budasanzwe mugabo ugerageje kubaza abantu batari bake nka twagiye turabaza abantu baravuga ko muri bino bihe vy'imisi mikuru abantu sinze ngo nakoresha ijambo ngo gusesagura mugabo abantu baranezerwa cyane ku buryo batibuka ko hari indi minsi kumbura igiye gukurikira. Rero mu ngingo tuzaganira ingingo ya mbere niyo tugomba kuganiza no mutumire wacu mbega mutumire vyo ukunda ko muri bino bihe byo guheza umwaka abantu banezerwa abantu basangira umunezero n'imiryango yabo nabo batunze n'abana babo ariko kandi bagasangira umunezero mu buryo buri ku rugero niko novuga bakanezerwa mu ku rugero rwiza ku rugero rudasesaguza imiryango ku buryo ejo aho bukera imiryango itinjira mu kangaratete abantu bishinze kuryoherwa mu buryo buri exagere. Ico ni kibazo cyambere tugomba ko tuzaganira ko umutumire wacu yaza kudufasha mu vyumviro. Ica kabiri tuzaganira mbega birakunda ko muri bino bihe byo kunezerwa turabizi neza ko hari abantu benshi batishoboye hari abafunzwe bari mu prison hari imfuvyi hari abafakazi mbega vyokunda ko muri bino bihe abantu basangira umunezero n'abandi bantu bari mu bibazo n'abandi bantu bafise amikoro make. Twagomba rero mutubwire ko muriri mu tumire wacu ico yago cambere kumbure duhere kuri iyo point ya mbere twavuze vyokunda ko imiryango kino gihe inezerwa mugabo ku rugero rwiza mbega ivyo bivugwaho ko imiryango hari gihe inezerwa abantu banezerwa bakarenza urugero nivyo byo kuri ivyo bintu cyane by'abantu bavuga mutumire. Murakoze cyane mubajije ikibazo ciza novuga ni ikibazo kigezweho kuko turi mu misi irangiza umwaka hanyuma hariho kamenyere iyo misi ko ndayumda bimaze imyaka myinshi ndabibona abantu baranezerwa bararyoherwa iyo misi irangiza umwaka ni misi mikuru ibiri mikuru ni umunsi mukuru wa Noeli aho abakristo bibuka umunsi isi yaronse umukiza umucunguzi baranezerwa kandi nta kosa ririmo kunezerwa kuko kunezerwa ni ikintu nkenerwa mu buzima bw'umuntu. Ubundi munsi mukuru ugira kabiri mu mpera z'umwaka ni umunsi wo kurangiza umwaka nawe nyene ni umunsi novuga nti urahimbazwa ku isi yose aho abantu bose banezerwa kuko barangije umwaka sikiringo gito imisi 365 canke 366 abari imisi itari mike umuntu ariho Imana yaramuzigamye abafise igituma nezerwa. Yego ariko nkuko tubimenyereye tubibona mu vy'ukuri nta munsi w'igitangaza cyane wotuma habaho kudoboza
tubivuge gutyo kudoboza naho twemererwa kunezerwa kuko kunezerwa n'ijambo ry'Imana kunezerwa ijambo ry'Imana yavyemera cyane novuga nti barabikora mbere byari ku Bisirayeli hoho hari imisi mikuru bategerezwa guhimbaza Imana yari yarashizeho kandi iyo misi mikuru Imana yabemerera ko bazorya bakanywa bagasangira nabo mu nzu yabo kuvy'Imana yabahezagije baba bariko baragira evaluation y'umwaka wose canke barimbura uwo mwaka wose yaba ari umwimbu haba ari imitsima itambiwe hamisi mikuru ya Pasika indwi hariho imisi mikuru itandukanye nkuko byari biri mu Bisirayeli haba ariho ukuntu bayihimbaza nkuko Imana yagomba kandi ugasanga bifise ingaruka nziza mu muryango nkuko mwabivuze rero iyo misi mikuru natwe bwirahimbazwa na cyane mu mpera z'umwaka umunsi mukuru wa Noel itariki 25 n'umunsi mukuru wo kurangiza umwaka itariki 31 n'itariki 1 ni vyiza cyane kubikora munyemereye twokwishimikiza ikijambo ry'Imana rivuga gatoya kubijanye na Noel twarayihejeje kandi abatari bake twarahimbaje ariko nagira mvuga igituma tunezerwa ku Noel ngira ngo kumbura abantu benshi hari gihe basana bavyitiranya kuko Noel afise insobanuro ikomeye cyane mu bugingo bw'umukristo bamwe ujumva bavuze ngo n'umunsi mukuru w'abana ico jewe ngira ngo kumbure tudahuriza ko namba na gatoya so umunsi mukuru na gatoya w'abana mugabo n'umunsi twibuka yuko isi yaronse umucunguzi abakijijwe bose abakiriye uwo mucunguzi mu bugingo bwabo abamenye ko wacakoretse uwo munsi bagomba kuhimbaza no kunezerwa naho hariho bamwe uwo munsi bawitiranya bitwa ko bari muri abo bantu mu masengero y'abakristo harimo nabandi bantu batari mu mashengero y'abakristo mugabo uwo munsi mukuru unezerwa kubera kudatahura ivyo bari kubaragira no babwira ko n'abamizurumani bahimbaza Noel ushobora kugenda ahantu ukajumva kubwiye ngo Noel nziza ugasanga yambitse abana neza bafunguye neza akakubwira ko yahimbaje Noel mugabo ntazi cyo Noel ku mukristo no munsi isi yaronse umucunguzi dusomye ngaha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ni mu gice cya kabiri aho tubona inkuru iryoshe cyane ivuga ku ivuka rya Yesu Kristo ni ikintu canejereje n'abamarayika bo mwijuru kubwo kuvuka kwa Yesu Kristo musomye ngaha mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya kabiri ngombe mpere ku murongo w'8 havuga ngo muri iyo ntara harabungere barara mu gihinga baraririye mu kuku w'ibitungwa byabo umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino bategwa n'ubwoba bwinshi umumarayika arababwira ati naco mutinya umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami iki nico kimenyamenya cyanyu murasanga umwana w'umuruyoya azingiwe ku impuzu y'uruyoya aryamiswe mu bwato bw'inka uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti icubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru no mwisa amahoro abe mubo inezererwa babamareka bahejeje bavaho bari basubiye mu ijuru nyabungere baravugana bati ingo rero tuje Betelehemu turabe ico kintu cabayeho ico umwami Imana atumenyesheje nagoma merageza ngaha aya majambo atweretse ingene hari mu gicugu hari mu ijoro kuko Bibiliya yavuze ngo bari baraririye abungere baraririye umukuku wabo mu gahinga ni kuvuga ngo wari umwanya abandi bose basinziriye mugabo abungere bobo bari maso ababungere bahawe inkuru n'umumarayika arababwira ngo nje kubabwira inkuru y'umunezero ubutumwa bwiza bw'umunezero mu gisagara cya Dawidi umwami havutse umukiza umucunguzi Bibiliya ivuga ngo uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana kubera iki kubera ko mu ijuru ho bari bazi cabaye yuko mu isi habonetse umucunguzi wari umunezero udasanzwe bararirimba mu mvugo y'uno munsi twovuga tuti baraza baratazira Imana barahimbaza barasirimba banezero bavuga ati Mana igikorwa gikomeye cyo gucungura isi uragishikije isi iraronsa umucunguzi haba umunezero umunezero wacu w'abakristo ku Noel ufatiye kuri iki kintu cakoretse ico gihe benshi bari basinziriye nabungere kubona ubwiza bw'umwami bubonekera buciye mu marayika byabateye ubwoba mugara bati naco mutinya kuko ikinzanye no kubaha inkuru y'umunezero ubutumwa bwiza bukomeye cyane inkuru iryoshe no kwisi ironsa umucunguzi abamarayika bobo baranezerwa
sinuvuga nyine byabandanije abungere abanyabwenge b'ibyanditswe abunyenyeri gushika no kwa Herodi umwami ivuka rya Yesu riba communique ku rugezo rukomeye cyane. Twebwe rero uyu munsi dutahura ko uwo mucunguzi yaje kandi kubwo mucunguzi twaronse ubugingo buva ku Mana muri uwo mucunguzi. Igihe cyose dushitse kuri uwo munsi wa Noel turanezerwa. N'umunsi habayeho kumvikana ko uwo munsi ubaho wo kwibuka kandi ni vyiza. Urabizi abasoma Bibiliya ko Paulo yabwiye Timoteyo tiwame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu muryango wa Dawidi. Twame tuvyibuka si ku Noel gusa no kwama igihe cyose twibutse ko twacunguwe twaronsaga kiza ku buntu tugomba kunezerwa. Muga kuko umunsi wabaye umunsi wumvikaniwe ko ni vyiza kunezerwa ko kandi mu kunezerwa ni mu buryo bubiri. Ni mu buryo bwo gushima Imana, mu buryo bwo gushima Imana tukaja mu ngoro y'Imana, mbere tukagenda tujanye n'ikimazi cyo gukenguruka wa Mana ndagushimiye ko wangiriye neza ko nta kindi nokora ndakuzaniye mu byo wampezagije ndagushimiye ko wampaye umucunguzi. Icya kabiri dukora turanezerwa n'umuryango, turanezerwa kuko twagiriye ubwo buntu bwo kuronka umucunguzi no kumumenya no kumwakira. Twitwa abakristo, turaba Kristo, twitirirwa Kristo, turi mu mugabane wiwe, turi mu bugami bwiwe, turanezerwa. Rero igihe cyose umukristo anezerewe ku Noel nakoza ndarimo abakoze kuko abariko yifatanya n'Imana kunezerwa igikorwa Imana yakoze ikaronka umucunguzi mw'isi. Igikorwa ca kabiri canke ikijanye n'umunsi mukuru wo kurangiza umwaka n'umunsi wo gushima Imana. Imisi 365 umuntu abamaze nubamenyesha sinkomezi zacu zituma dushika aho umuntu arangiza umwaka. Usubije amaso inyuma ukaraba ababa baravuye muri uyu mubiri, yego, ukaraba abo uwo mwaka ushitse bagwaye badashobora kwihindukiza, arabagize amaksida, arabatewe n'indwara izina ziriya. Ni ikintu gikomeye cyane gituma umuntu ashima kubera yuko nta nkomezi ziba zagushoboje gushika aho hantu, kandi ababa batahashitse nabo abari abantu nkawe wiyumvira uvuga uti naka yari kunezerwa nawe uyu munsi hashitse, naka yari kubara ko aryoherwa n'umuryango wiwe n'abiwe, mugabo ntakiriho canke nti ari mu bihe bidashoboka ko anezerwa nabo. Ko jewe nkomeye, ko jewe nshoboye kuronka amagara mbere nico nshobora gusangira n'abanje igihe ciza cyo kunezerwa. Nagomba nerekane umurongo wa Bibiliya ufise ivyo ico wovuga ngaha mu bijanye n'iri jambo niko ndavuga kunezerwa. Novuga nti uko umwaka utashe cari ikintu ciza cane carakogwa gose mu Bisirayeli. Ngaha mu gitabo cyo mu gusubira mu vyagezwe ni Imana yabivuze. Nagomba nsome n'umurongo w'indwi mugabo sinohera ku murongo wa mbere habuvuga ngo ivyo bakwiye kuzokora bashitse i Kanani cari gihe Abisirayeli bariko barava muri Egiputa binjira mu gihugu c'isezerano Kanani. Hanyuma hariho ivyagezwe, hariho amabwirizwa, hari kuko ibintu bazobigenza vyose. Imana yagize urutonde rw'ingene ibintu bizogenda, ariko kandi haragira no ngaha naho ingene bazokwifata bamaze gushikayo. Imana imaze kubaha igihugu, Imana imaze kubaha aho gusengera, aho gutanga ibimazi. Noneho rero Mose ababwira iki kintu gikomeye cyane n'umurongo w'indwi. Avuga ngo muzobe ariho murira aho Imana izobe yabahaye cyane ndere ku murongo wa 6 ngo kandi muzobe abariho mujane bimazi vyanyu byo guturirwa n'ibindi bimazi vyanyu ibya 10 vyanyu mutanga amashikanwa yanyu mu mugereye ayo gushitsa amasezerano ayo mutanga bivuye ku mutima nizivutse ubwa mbere zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu. Muzobe ariho murira imbere y'uhoraho Imana yanyu, muba ariho munezeranwa nabo mungo zanyu, munezererwa ibikorwa vyose mwakoze ibyo uhoraho Imana yanyu yabahereyemwo umugisha. Mu mwaka iyo turangiza umwaka haba ari ikintu cyo kwirimbura kabisa. Mbega uyu mwaka nakoze iki, nashitse kuki, mbega uyu mwaka vyangendeye gute, narungutse, narahomvye, kugira ngo wirimbure ubone ingene uzoba mu mwaka mushasha. Uku kunezerwa rero gufatire ku bintu bibiri: gushima Imana ko yabanye natwe ikadushoboza kurangiza uwo mwaka amahoro, ikadushoboza gushitsa ico kiringo twebwe tukiriho. Hari habagiye ntitube twagiye muri abo mugabo tukaba mu basigaye
bidutere gushima Imana. Icya kabiri dukora turisuzuma, mbega twakoreye Imana iki muri iki kiringo, kuko imyaka iyo minsi ni myinshi, yaraguhaye guhema, yaraguhaye kuryama no kuvyuka, uraturuka urataha, urakora urunguka, abibungenga baribaruka, barubaka ingo n'ibikorwa byinshi cyane Imana yaduhezagije. None rero rimbura, urabi uko wagendanye n'Imana, urabi ibyo washoboye gushikako, urabi ibyo utashoboye gushikako, witegure kubikosora mu mwaka uza ushobojwe n'Imana. Urabi ibyo wakoreye Imana, urabi ibyo utashoboye gukorera Imana, kuri kongeye igihe cyo kubaho kibi igihe cyo kuyikorera. Ivyo bintu bibiri bibe bintu bikuru bidushoboza gufata uwo munsi wa bonane tunezererwa. Aho rero ntavyo gusesagura birimo, harimo kunezerwa. Kunezerwa rero no gusesagura birasa, biratandukanye cyane, ntibisa. Iyo unezerwa gushima Imana, iyo unezerwa wirimbura, ntavyo gusesagura, kandi kubera yuko uba wageze kuri urwo rugezo, kubera Imana yabanye nawe, kuba ikiganza ciza c'Imana, ni ibihe vyiza byo gushima, kunezerwa, ukanezeranwa n'abawe. Umurongo wa Biri yavuze ngo aho nyene muzoba muri muratangira ibimazi vyishimwe, mwirimbura, mukengurukira Imana ko mwagwaye mugakira, ko mwagize ibibagora Imana ikabatabara, ko ivyo mwakoze Imana yabihezagiye bigakunda. Mwirimbure, mushima Imana, munezeranwa nabo murwagwanya. Muri ko kunezeranwa rero murye munywe. Kandi ico no hanura abantu, uko bariye iyi minsi 365 niko bakwiye kuyo no munsi wanyu, bakarya ivyo basanzwe barya, ntibagire indenza rugero, ntibagire gusesagura, ntibagire gufata ideni. No kuri ntibagire gusaba ideni. Mugabo ufise asangire n'abagenzi, asangire nabo munzu yiwe. Ugiye urasoma muri aya majambo, haraho Bibiliya ivuga mbere n'abarewi. Abarewi muri iki gihe yari umuryango w'Abisirayeli Imana yatoranije, uwo utagira ishamvu muri Bisirayeli, batungwa n'iby'abandi bantu barondeye, hakabaho igisa cabo canke pare yabo bategezwa kuronka, sabo gusa n'imfuvyi n'abapfakazi n'abanyamahanga binyambukira bari aho hantu batabagira ijamvu. Mu mugisha Imana yaha imiryango 12 y'Abisirayeli, uwo mugwi wabo bantu waburimwo nabo. Byumvikana ngo n'uyu munsi turakwiye kumenya ngo nimba turiko turafungura ku Noel no kwibonana, turakwiye kumenya ngo hari abandi none upfunzwe yararimye, ugwaye yararimye, wa muntu ashonje nawe yararonse ikintu naho nikora, ararindiriye ko mu mugisha Imana yaguhaye nawe ashikirwa. Biraryoshe iyo usangiye n'undi muntu, biraryoshe iyo muri uwo munsi mukuru wo kunezererwa no gushima Imana, nawe umenya ngo si jewe gusa, mugabo vy'Imana yampezagije, hariho na mugenzi wanje yariye, hariho mugenzi wanje yaronse agahuzu yambara, hariho ubona hembuye, nawe aranezerewe, ariko arashima Imana ko arangije umwaka amahoro. Mugabo nagize ico nterera, erega Imana ntikimanukana mano ivuye mu ijuru widusange ngaha, ikizana inkware zivuye mu kega ngo zize zitagwe ngaha. Mugabo yarahezagiye business yawe, yarahezagiye akazi kawe, yarahezagiye ibitungwa byawe, yarahezagiye urudandazwa rwawe, yarahezagiye uburimyi bwawe warimbuye. Imana iragomba uriya muntu wese rimwe mu ijisho yawe, nawe ujya munsi anezerwa. Muri uko kunezerwa ni wewe mu biro 5 by'umuceri waguze nurye 4 n'umugore wawe n'abana bawe n'abo munzu yawe, ico kiro nawe uriya kironge. Biraryoshe cyane. Nibuka ku munsi wa Noel nagumanye uwo mwitwarariko, nagumanye uwo mutwaro, nagumanye uwo sengesho, ndagusavye Imana hagira umuntu no muzanezerwa ku bwanje. Ndabwira abo munzi wanje, ntimuteke ibyabo mu nzu bwaguze, mutekere n'ibyo abandi bantu tutazi, bashika 5 bashobora kudodora ku muryango, bavuga bati natwe turakeneye ico dufungura. Mu by'ukuri nkuko mu Imana ari yandongoye, hariho abandi bamwe navuga ntibafunzwe, bamwe navuga bari mu bitaro, mwe mu Imana yambara ico nkora kuri abo. Muga navuga nti hari n'ubundi muntu yoca kwirembe wanje ashonje, anyotewe, ko ngiri ubuntu bwo kubironka, nawe yari kushobora kuba afise ibifise uyu mwanya, yari kuba yicaye nicaye. Mugabo kubwo buntu bw'Imana bwabaye ko rijewe, nawe ndagomba kumwagura ku buntu bw'Imana bumushikeko. Namugisha uryoshe ungana gutyo. Itiro ry'umuntu yasangiye n'ubundi ntabwo risa n'itiro ry'umuntu yariye wenyene, sindavyibaza na gatoya, hariho munezero. Kandi ivyo ijambo ry'Imana ribe tubarira birushirizaho gose kuzana umugisha. Unyemereye no kongera ko uyu murongo wa Bibiliya ngaha
muri ubu gitabo nyene cyo gusubira mu byagezwe ni mu gice ca 16 n'amajambo meza cyane akomeye nagomba nsome mpereye ku murongo wa 15 kugira ngo kumbure dije kudufasha gushikira wa 16 na 17 havuga ngo iyo misi uko arindwi muze muyigire mikuru yo kuninahaza uhoraho Imana yanyu muri hahantu azoba yatoranije kuko uhoraho Imana yanyu azoba yabahaye umugisha mu myimbu yanyu yose no mu bikorwa byose mwakoze kandi muzoba munezerewe gose haze harenguke umuhungu uwo ari we wese imbere y'uhoraho Imana yanyu gatatu mu mwaka barenguke hahantu azoba yatoranije baze mu minsi mikuru y'imitsima itambiwe no mu munsi ukurikira ya masabato ndwi no mu minsi mikuru y'amahema ariko ntibaze barenguke imbere y'uhoraho iminwa misa umuntu wese azotanga uko ashoboye nk'uko uhoraho Imana yanyu azoba yabahaye umugisha. Haleluya. Iyo turimo tukimbura sukubera tuba twaravyize sukubera tuzoba twararondeye ibikoresho byose bikenewe kugira ngo umuntu yimbure ariko hari ikintu tudashobora kuronka no kurondera ngo turonke Imana itaguduhaye ni imvura. Muravyibuka mu misi heza imvura yataze mu Burundi kugeza kuva hejuru ku nzego zo hejuru zirongoye igihugu harabaho gusenga Imana. Hamwe bavuga bati umuntu asenga Imana turondere duhamagara Imana yo mwijuru iduha imvura kuko tutagira imvura ivyo tuko turakora byose ni ubusa. Ni naho twokwiyumvira kuzovomera inzozi zizokama ariko Imana iduhaye imvura tuzoba tuzi neza ko atanzari zo kwica abantu. No kuvuga ngo igituma twimbura ni Imana. None ko yaguhaye ukarima ukimbura ugomba kunezererwa icyo Imana yakoze. Mu kukinezererwa Imana igomba yuko uyishimira mu kuyishikanira ibigira 10 ibimazi byo gukenguruka bw'ibyo Imana yagukoreye utari gushobora kwikorera. Ego misi irahari kumbure warayihawe n'abavyeyi kumbure warariguze itongo ni vyiza urafise abakozi hariho amashira hamwe ahingura imbuto zirobanuye waraziguze warateye hari amashira hamwe ahingura amase y'ikizungu urafise n'amase y'ibitungwa watabiye wagize byose ni sawa ngabo hari utaja gushobora hariho imvura iva mu ijuru itangwa n'uhoraho. Nagomba nshimire Imana yo mwijuru nshimire n'abarongozi nshimire n'abarundi bahagurutse barasenga imvura iragwa ubu turashinga ntahe ko tuyifise mugabo harabayeho gusenga Imana harabayeho kurondera mu nyonga z'Imana harabayeho kwereka Imana ko ari ifise ijambo rya nyuma kandi yarabikoze. None rero ko yabikoze turayifise ko natwe ideni kuyikengurukira ko yaduhezagije imvura none twarimye twimbuye ibitungwa byacu byarashoboye kurisha ubwatsi bwarameze. Uyu munsi turiho igihugu kiriho iyo amazi akama Tanganyika igakama abantu bokwishwe n'inyota abantu bokwishwe n'inzara kuko nta numwe yohavaza kurondera imvura n'amazi ngo bironkano na hamwe keretse Imana yacu. None rero turayifise ko ideni ryo kuyikengurukira no mu gushikana mu vyizo baduhezagije tugashikanira Imana yo mwijuru tukayishikanira mu vyo yaduhezagije. Ico ni cyambere tukanezerwa kubera ko yabikoze ikumva gusenga kwacu. Ica gatatu tugaha ko bariya nabo bataronse kuko nabo bari mu mishusho yayo nabo bari mu nkanje ntawe barakeneye nabo ko banezerwa kandi nubahezagira mu kubaha ukabahako kwa mu gatandatu no kwa Mungu turiko turanywa turiya dushima Imana ukamwibuka yaba ari hafi yawe yaba ari mu nshuti zawe n'utazi agwariye ngaha mu bitaro igihe cyose byanshikiye navayo mfise umubabaro mu mutima no gushima ndagushima Imana. Usanga umuntu akubwira ati maze gatatu ntarya uko nukuri uwo aragwaye uwo akeneye ikintu cyo mufasha mugabo ntagira icanywa ntagira icarya. Hari abantu bagwara kurugezo guko babura n'umugwaza umugwaza bagate bagahunga kagenda uwo muntu arakeneye ubufasha bwawe nakubona kwibonane uzanye iritiro ry'amata uzanye isahani y'umuceri n'ibiharage ashobora gufungura uzoba ukoze ikintu kidasanzwe ku bugingo bwiwe. Imana yo mwijuru izonezerwa. None rero iyi minsi mikuru idahabi dusamaza ngo duhabi dusesagura birenze ariko ufungure unywe unezeranwe n'umuryango wawe kandi ubisangire n'abandi uzoba ukoze igikora ku mutima w'Imana. Nico Imana igomba. Unyemereye norangiriza kuri uyu murongo wa Bibiliya ukomeye cyane mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana na Matayo 25 ikintu gikomeye bwose kandi abakristo dukwiye kucitwararika. Ndababara cyane iyo nsanga iyo mbona biriko birakogwa n'abandi bantu batari abakristo ugasanga barabidutanze ari twebwe twategerezwa
kubikora imbere y'abandi umutwe w'amajambo havuga ngo gucira amahanga urubanza ni mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo 2:5 guhera ku 31 novuga nti ni kritere ikomeye gose izora bwako ni Yesu yarivuze mu guca urumanza Imana izofatira kuri ibi bintu bikomeye Bibiliya yavuze ngo ariko umwana w'umuntu hazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose ni hazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene intama zoziherereza iburyo bwiwe impene nazo ibubafu maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye murago ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi nari nshonje murangaburira nari mfise inyota mu mpiconywa nari ngenzi mu mpindaro nagenda gusa muranyambika nari ndwaye muza kurabukomeze nari mu ibohero muza kundaba maze abagororotsi bazomubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje tukakugaburira canke ufise inyota tuguhicunywa twakubonye ryari uri ngenzi tuguha indaro canke ugenda gusa turakwambika twakubonye ryari urwaye canke uri mu ibohero tuza kukuraba umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi ni jewe mwabigiriye imirongo yo hepfo ivuga abandi nabo umwami azobwira ngo nari nshonje ntimwangaburiye nari nyotewe ntimwamaye cyo kunywa nagenda gusa ntimwanyambitse nari ngenzi ntimwami indaro bazomubaza ati twakubonye ryari umeze gutyo ntitwagisha tugufasha ubujya nyene mutabikore ari hanyuma y'abandi mwasuzuguye burya ari jewe igihe cyose tubikora tuba dushikije icagezwe c'Imana kandi ivyo nyene nivyo umwami azotubaza jewe nari nshonje naba kwirembo ryawe jewe nari ntunzwe mu nzu yawe jewe nari inshuti yawe byari bimeze gutya ntaco bigeze ukora kandi warafise uburyo bwo kubikora tuzoba duhiriwe niyo twabikora tuzoba tugowe nitutabikora yemwe abariko baratwumviriza bose ndabahamagarira kutisangiza ku munsi wa Noel ku munsi wa Bonane eka n'indi misi yose Imana igomba ko tubaho turi agahore kandi gutanga kuzana umugisha kutaguhabwa mu migani 19 ku murongo wa 17 avuga ngo ugirira impuhwe umugorwa abaguranye uhoraho gutanga kandi kuzana umugisha kuruta guhabwa muri Luka ni Luka 6:38 havuga ngo mutange namwe muzohabwa muhabwe ingero nziza nini itsindagiye inyingishije iyo niyo namwe muzogeramo kuko ingero mugeramo abandi namwe ari muzogeramo nimba tugomba umugisha ku Mana natwe duhesha umugisha abandi nimba Imana igomba Imana kwikugirira neza nawe girira neza abandi kubikora rero ni ugushitsa ukugoroka no gukora ivyo Imana igomba ni n'ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza kuko uri ugaburiye uri ushitse kuri ufashije bimuzanira gukunda Imana nagira ndangiza ndabashingire nayo ko jewe mfise umuntu yakirijwe uyu munsi ari umupasiteri kubera yuko namuhaye ikimufasha afungura twari mu mashuri yisumbuye hari ahantu hari inzara hanyuma araza ari umuntu asenga cyane mugabo mvuga nti nteri bwavuka ubwa kabiri nteri cyari mugisha nta butumwa bwiza namubariye kuko yari abizi cyane ico nakoze hari ahantu ufise yavoka wabusa n'ufise sinzi indya nziza no vuga hanyuma yatuma ushobora gufungura ibyo baduha mu ishuri twari muri interna akaba ari umuhungu atekereje akunda gusenga muga by'ukuri hariho ntambwe yarakwiye gutera jewe rero sinashobora kumubwira ubutumwa kuko wacu usanga byose abizi mpava noneho rero mfata umugambi wo kumuha avoka pe avoka twayibika mu ishakoshi n'urufunguruzo ukugara hariho ijambo ryo gutwenza bavuga bati nta munyeshuri yemerewe gutwenga atagiriye avoka mu isakoshi rero iryo avoka ryaratumye umuntu akizwa uyu munsi n'umupasiteri si umwe ryaratumye n'undi akizwa aragenda umupasiteri muri
Australia uyu munsi ari muri Malawi muri missionaria nta kindi nababariye nabahaye kuri avoka ubwo rukundo uko kumuha ataronse kuko je niga hafi y'iwacu ntayaguza amafaranga barayandungikira ari menshi nkasangira nabo umuntu wese twasangiye yarakijijwe aravuka ubwa kabiri no kuri nagenda kubwire wewe uriko uratwumviriza amafaranga ufise mu mufuko yawe n'umutahe w'Imana kugira ngo yagure ubwami bw'Imana nimba jewe mu gihe canje ico nari ico gihe natanga yari ryo avoka kuko umutsima twarawusangira muri effectoire ibiharage twarabisangira muri effectoire mugabo ikintu caza gutuma uwo mutsima nivyo biharage bimanuka neza yari avoka niryo nashobora kuronka niryo nakoresheje abapastori barabonetse baravuze ubutumwa bwiza nababwiye kumwe ari mu gihugu ca Malawi yavuye mu gihugu ca Australia ariko aravuga ubutumwa bwiza marantangariye ariko arambwira nshingira intahe mu bihugu yagiyemo yizemwo theology yavuzemo ubutumwa bwiza mu makaminuza yaje kwigishamwo bariko baramubaza bati uwo Claude yakubwiye ubutumwa bwiza yabigirije gute ndamaze none urababwira ko naguhaye avoka rigatumukizwa yego ico ufise cyose wemeye kugitanga ku bwami bw'Imana Imana yaragikoresha ubugingo bw'abanshi bugakira kubera ko iryo avoka ni expression y'urukundo yuko ndamwiyumvamwo uwo mutima niwo watumye ahinduka nababwiye ntifise babiri ibishinga ntahe bivuga bageze ku rwego rw'abakozi b'Imana bakirijwe kuko twasangiye ivyo mfise gusangira umubanyi wawe n'umugenzi wawe bizohindura umutima we umwere ku rukundo uwo ni umutima w'Imana bakizwe stock yawe irashobora kwagura ubwami bw'Imana konte yawe irashobora kwagura ubwami bw'Imana si ngombwa turonke imfashanyo zivuye hanze si ngombwa dutegura ubutumwa ku mastade birashoboka muri ya quartier birashoboka hariya mu gasho twaragiye kenshi nabo dusangiye kwa vy'Imana mu gasho ugashika ugiye wavunjije ibihumbi 10 ngira nkubwire ngo umuntu haye igihumbi mu gasho ubusa no kumuhaye ibihumbi 10 ari hanze ayo mafaranga aragira ikintu ahindura cyane nibuka intahe ya kera mu cagihe ca 1994 umuntu bigeze kuja kuraba abagwaye uwo muntu aravuga ubutumwa hanyuma hijeje agarasenga arataha acaramubwira ati hanyuma nuzugaruke uze witwaza karitiro kamata uko humva munda yarumviriza ubutumwa mugabo yarashonje igihe cyose umufashije kuvyo ufise ukamuhezagira nawe bigira ikimazi norangiza muri aya majambo nariko ndavuga mvuga nti Imana irashobora gukoresha muri iyi minsi mikuru hari abantu bashobora guhinduka bagakizwa kubera igikorwa cawe c'urukundo wakoze igikorwa cawe cyo gufasha gusangira n'abandi umunezero wawe ubusangire n'abandi kubwo kusangiza n'abandi hari ikintu kizoremeka mu mitima yabo bose bavuge ngo twemeye gukurikira wewe ico gihe bose mu guhinduka kwabo sinaba nababwiye jewe n'abafisi yo nsengera baca bambwira ngo kuwa Mungu tuzoza gusengera iwanyu navuga nti karibu tukajana mu nyuma bagiye gukizwa batubwira ngo bambwira ngo urukundo watweretse ingene watwitayeho vyatumye twumva twoza gusengera iwanyu kandi Imana yawe ikaba Imana yacu iyo ni ntahe n'abantu sinashimye kuvuga amazina yabo bose bo barondera bakabamenya kandi iyo ntahe boyibaha ko ni nziza ndashima Imana rero ko ivyo bintu byakoretse nawe vyokoreka nundi vyokoreka kuko Imana ifasha uwo muntu wese ayugurukiye kandi akemera ko ivyiwe nawe ubwiwe abihereza Imana kugira ngo bikoreshe ibikorwa cyayo Imana ibahezagira turagushimiye cyane gose mu vy'ukuri ntaryohe ingene mu kutuyagira wabanje kutubwira imvo n'imvano y'iminezero yo guheza umwaka uraca kuri Noeli uraca ku byo guheza umwaka ni iminsi umuntu aba amaze yarazigamwe yararinzwe abanje kudusigura imvo n'imvano by'ukuri kandi wisunze ijambo ry'Imana nikiyo nakunze ingene by'ukuri kunezerwa k'umuntu gufise ishingiro muri ino minsi mugabo kandi uraca ku bintu bitari bike uravuga uti mu by'ukuri ko kunezerwa kwacu ku by'uburyo umuntu agerageza abeho uko yahora abaho
yego ati ntivyinjiza abantu mu madeni ngo ejo abantu birirwa barakwiruka inyuma gucyana kuriya ati ivyo bari ibintu vyiza mugabo cane cane kuri iyi ngingo ya kabiri wayishimitse ko gose cane kandi naho nyene usunze ijambo ry'Imana twereka ingene na Bibiliya ibigomba ko iyi munezero tugira dukwiye kusangira n'abandi ivyacu ngene bikwiye gusangirwa n'abandi umukozi w'Imana mu byo wavuze uti aho muri prison harimo abantu benshi bamerewe nabi umuhaye n'igihumbi umuhaye ikintu kininiya ta mu bitaro hari abantu benshi umuhaye n'amajana 5 bukoze ikintu kinini canibuka ingene iki kintu cyo kwiyumvira ku bantu bari mu bibazo umuntu yamatangura kuvyumvira igihasimbiye nko muri prison iyo usimbiye muri gasho ukabona abantu ngene bamerewe nabi ucutangura umutima ucumenga utanguye kuvyuka hanyuma iyo usimbiye mu bitaro ukabona ingene hari abantu baryamye impemu ariko barazigura abandi bacise amaguru abandi bakubwira ati maze imyaka 5 uwo mutima wo gufasha umenga ucuvyuka mugabo rimwe na rimwe bimara umwanya rumera umengo ni ibintu biba bisunitswe nuko kuntu ubonye abantu bababaye hanyuma mu kanya gato bigaca bihera jewe nagomba kubera ko babishimitse ko gose kandi numva umengo usa n'umuntu yanabikoze usa n'umuntu umenga arabikora numva umenga ikintu kiri ku mutima wawe gose nagomba use no hagaruka gato imbega nk'abana b'Imana nk'abantu bazi Imana numvise ko ari ibintu bishingiye muri Bibiliya mugabo kandi vy'ukuri turabona ko no mu bakijijwe no mu bazi Imana si kenshi ibintu bihinduka ubuzima bwacu ibintu byo kwimvira ku bantu bafite ibibazo atari ukutewe ikigongwe no kubonye umuntu w'ikimuga atari ukutewe ikigongwe no kubonye umuntu ari muri prison mbega ibi bintu byo gusangira ivyacu ivyo dufise pepote ngene bingana kuko nta vyinshi bihari nta nabike bihari ibi bintu byo kunda ko bihinduka ubuzima bw'umuntu byo kunda ko bihinduka ubuzima bw'umuntu yizera havuga ati kuryama ngasinzira ntariko ndasangira duke mfise nabababaye nibinkundira kujya wavuze watanze agarokezo uti itiro ry'umuntu yariye wenyene n'itiro ry'umuntu yasangiye n'umugorwa canke n'umukene ntibisa nagomba use n'ubufasha abariko baradukurikirana udufashe vyokunda ko ibintu bihinduka ubuzima bw'umuntu urakoze cyane uraziga urivya yego ikintu cyose kizoba kigambiriye canke gitumbereye guhesha Imana icubahiro kizokwama kigwanywa n'umwasi Satani yego iyi si Imana yihaye umwana w'umuntu yihaye umuntu yambaye umubiri afise inyama n'amaraso yego kandi Imana ni muri twebwe nyene igomba kwihesha icubahiro muri Yesaya 43 yagenda ibwira guhera ku 40 yabwira abisirayeli aterega ni mwebwe twamenyanye ni mwebwe vyabona vyanje twebwe ni twebwe twamenyanye n'Imana kandi muri iyi si ni twebwe turi vyabona vyayo cyane ariko kandi hariho umwasa tugwanya yitwa Satani yego kandi cagwanya n'igiki agwanya ikintu cyose gitumbereye guhesha Imana icubahiro gitumbereye kuzana inganji y'Imana kuzana icubahiro c'Imana kuzana ubwami bw'Imana gutuma Imana imenyekana igahabwa icubahiro nico gituma Satani ari umwasi w'Imana n'abantu iri jambo twasomye muri Matayo 25 guhera ku 31 ritwereka ingene Imana izoca imanza nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene intama akazihereza iburyo impene akazishira ububamfu niko n'umwami wacu azobikora abanyavyaha bazoja ibubamfu abagororotsi abashira iburyo acabwira abagororotsi ati nimuze muraga ubwami mwateguye kuva muri makwisi kubera yuko mwebwe igituma muhabwa iki kibanza nuko mwizeye umwana w'Imana Yesu Kristo mukavuka bwa kabiri hanyuma mukabaho ubuzima buhesha Imana icubahiro mukomesha icubahiro mu gukora ibinezeza kuko Imana n'urukundo igihe cyose uzokora ibikorwa by'urukundo uzoba ukoreshejwe n'umutima w'Imana haleluya Satani nta rukundo agira Yesu yamuvuze ko avuga ngo uwo kuhera kera icyambere nta kuri kwigeze kuboneka kuri iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe kose n'ibinyoma umviriza nta kindi we kimuzana umva kintu cyose kigaragaza ko Satani yaje n'ukwiba n'ukwica no gutikiza nivyo bikorwa by'umurwanyizi rero nimba hari umuntu agwaye hari igikorwa cya Satani cyabonetse nimba hari umuntu ariko aranyaga ubwiwe nimba ariko ararenganywa nimba umuntu ariko utwe turiko turahera ni Satani
Yohana yandika ngo icatumye umwana w'Imana ahishurwa ko ari kugira ngo asangangwe ibikorwa by'umugwanizi nivyo rero Yesu Kristo aje gusangangura kugira ngo we yabivuze nawe atariko je naje kugira ngo zironke ubugingo ziburonke busagutse. Yesu aza gukiza, Yesu aza kubohora, Yesu aza gutabara, Yesu aza gukora ivyizigiro, aza kuremesha, aza gukura bari mu bitaro kugira ngo basubire mu ngo zabo bakomeye, aza kuraba wa muntu apfunzwe kugira ngo yarenganywe kumbure arenganurwe, mbere n'uwakoze icaha agize umutima kihana aveyo ayitegembye kuko agomba ko abantu bose baronka ubugingo. None natwe nk'abakozi biwe, none natwe nk'abana biwe tugomba kuzana ubwo bwami bw'amahoro, ubwami bwo kugororoka mu kugaragaza ibikorwa by'urukundo. Nimba isi iri kwiragira ibibazo ni ukubera hatakaye iki kintu gikomeye cyitwa urukundo ruva ku Mana. Usanga abantu mu bitaro, usanga abantu mu gasho, kugenda kuraba umuntu agwaye n'ibikorwa biva ku Mana. Ndababwiza ukuri, intumwa zarigeze kuzazanirwa n'umuntu babonye ariko arasengera umuntu mu izina rya Yesu. Ati uwo muntu mugabo Yesu ntadukurikira, turi kumwe, ati ntacu uyu muntu ari mu ruhande rwacu kuko so tugwanya ariko avuga izina ryacu, naho tutari kumwe ngaha kazima atariko aratugwanya ariko avuga izina ryacu. Uriya muntu wese ariko arabikora urugezo rwose ariko arakora ivy'Imana igomba. Nico gituma abantu benshi batangara iyo umuntu ariko arakora ibikorwa by'urukundo ahezagirwa. Ya jambo Yesu yavuga muri Luka 6:38 mutange namwe muzohabwa ingero nziza nini inyingishije isesekaye n'igitangaza inyingishije nini, mbere ngo kuco muzoba mutezemo. Mbega twe duteze he? Duteze imbere y'Imana, tuyiteze ingero yitwa gute? Tugomba amagara meza, tugomba kuramba no kuranza bacu, tugomba gutera imbere, tugomba amahoro n'umutekano. Ibyo nyo duteze imbere y'Imana. Mugabo ko tubigomba ku Mana, mbe nawe ubu bikeneye wewe ibyo ufise ku rugezo rwawe uri kurabimuha. Ikibazo gikomeye. Jewe nk'ubu ndafise dafata 50 mu mufuko, ndiko ndatembera, birashitse ngiye gusohoza umuntu, sanze uwo muntu nukuri ndababwire wakivuze neza cyane. Haragira umuntu azaca kwa muganga, azace muri aya mahopito cyane ya leta. Yego, urashobora kuhasanga umuntu ahamaze imyaka, urashobora gusanga umuntu yabohewe 200,000 urashobora gusanga umuntu amaze iminsi 2 adafungura. Gihe cyose vyanshikira Imana ibinshoboje nkagenda naba nateguye ibifungurwa bigikunda uyu munsi kumbure kujana ibihiye ntivyoroshe, basaba kujana ibidahiye, mugabo vyarafasha abantu, sinigeze nkwiza abantu. Akaja kuvuga ati jewe amazi iminsi 2 ni kuvuga amasaha 48 amasaha 72 umuntu ataco arafungura tacatamiye nukuri hamwe bamera nk'uwo muhembo. Ukaca wiyumvira uti hariho abantu bariko barabisesa mayarara mugabo kandi mu bitaro hariho umuntu ari mu misho y'Imana ameze nkanje, kuba ajyamye mu bitaro nta sobanuro yotanga, kuba je ntariyo nta sobanuro yotanga atari bw'Imana. Iyo tubikora irya jambo navuga ngo umuntu agirira imbabazi umugogwa, uwuha umugogwa abaguranye Imana cyane, kuvuga ngo byosho kugurana Imana ubuzi kwizo kwishura murengera. Rero igituma bitabaye ubuzima bwacu nuko ari umwasa bigwanya, kuko igihe cyose uzokora ivy'Imana igomba kwa Satani uzoba umuteye esheke ikomeye n'umubabaro uri ntuntu cyane. Rero akora ibishoboka kugira ngo ivyo bintu Imana igomba abigwanye. Rero igihe cyose tubishobora tuba tubishobojwe n'amahemu yewe. Wa muntu ugomba kubikora, wa muntu ugomba kunezereza umutima w'Imana. Haguruka mu byo ufise ubwire neza abantu bari dans le besoin, bamwe twita boro, bamwe twita banaho nikora, bari abantu kubahezagira n'umugisha. Ukaba ukeneye gutunga, ukaba ukeneye kugira amagara meza, ukaba ukeneye kugurisha mu ruvyaro rwawe, ukaba ukeneye ko ivyawe bigenda neza. Ndababwira iryo banga, genda nawe ivyawe ubikorera uyo muntu abikeneye. Imana izogushombosha umurengera, Imana izobiguha ibihetangabo kenshi. Ni investissement idasanzwe. Nimba ahantu twoshira imitahe, dushira imitahe ahantu kuko umugisha uva mu biganza vy'Imana. Imana iguhaye umugisha ni ikintu kinini. Umugisha urazimvye, umugisha ntibawura, kandi umugisha ntaco wokora uva ku Mana. Mugabo wewe ico ukora rondera uwo mugisha nawe mu gukora mu kintu gikora ku mutima w'Imana. Imana irabigomba
nawe bikore bibe ubuzima bwawe bwo mu Kristo kuko ni ijambo ry'Imana ryabitubariye ni critère d'évaluation Imana izokorera ko kabisa mbega ko je nari nshonje mbega ko je nagenda gusa hari impuzu zari zuzuye hariya muri garde robe zimwe murateba murazita zindi barateba baraturira ariko hari abantu bagenda gusa yego ujya umuntu ukamwambika iryo jambo rizobwa umuntu nta kindi muzizi mwebwe mwari mufise ibyo mu kwambika abantu baraje ntimwabahaye mwari mufise ibyo mwagaburira abashonje baraje ntimwabahaye hariho abantu bari bishwe n'inyota hariho abantu bandika ku mpangu zabo ngo shemesha yego udodoye barayirekura kandi aho bukeneye amazi ndavyibuka niga muri SOS mu Nyakabiga mwaka wa 4 twarigeze kuja ku Mutangano abana turi kumwe barampenda ati mvuze ndakeneye amazi yo kunywa dodora ndadodora ku rupangu wari umuntu w'umutegetsi twarahatswe baratwirutse ko turiruka turajabuka turomoka kuya gusa tudodoye dusaba amazi kubera ko aho hantu kizira kuba dodora ariko kandi amazi bafise amazi avuye muri Regides n'urupangu rukurikira nanye nafise n'igisagara cyose ni bafise kandi ayo nje kunywa mu Kamenge mu Cibitoki mu Nyakabiga mu Ngagara mu hehe hose niyo asa n'amazi yo kumutangano mugabo kubera ko ariko kuntu bavyakiriye babifashe baratwirutse ko birakomera cyane ntakagira umuntu asura kwankira umuntu kumuha amazi ntakagira umuntu asura kwankira umuntu kumuha ibyo kurya kuko nutabimuha bikirirwa hakagira ikintu kibikorokeramwo uwo munsi birara mu yarara mugabo wabimuha akabifungura agenda arashima Imana ibarabara ryose nibuka ikintu kimwe navuye muhira nsenze ndabwira Imana ndakwinginze muhe muyera undongore nimba ari umuntu akwiye gufashwa ndagusavye mu ndangire kuko ndabizi nibikora bivuye kuri wewe bimpumugisha ngikata mvuye muhira ndikumwe n'umushoferi mbona mu mama yikoreye agafuko nka mu Imana arambwira ati umuntu umugirire neza arakeneye iki nta nakimwe yavuze ndabwiye umushoferi ntihagarara ndamuhamagara nti mama ingo ara mu mufuko arambwira n'inoti ndamuha ndayimuhereza acambwira ngo jewe ngo kubera iki amusozi yagira ngaha aragira iki naragize kiromoro muto cyane ndamubwira ni mwe muyira ndagusavye uzohora ndongora gutya uyu muntu amarira arize samarira yindi yarakeneye utudufaranga mugabo ntiyabona hadukura yagenda mwibarabara atagira ivizi ariko araganya mwe muyera wamunyeretse yamusuza koroye yaravuze amajambo arampezagira turagenda turarenga akiri hahandi ariko araduza amaboko ashima Imana adashoboye gutahura iyo situation ndavuga nti ibi bintu noshobora kwikorera abantu 6-10 ku munsi aba bantu bagashima Imana kuri urugezo jewe nanje gahezagirwa ndakeneye Imana kuruta uko nkeneye ibintu byose ndakeneye Imana mu bugingo bwanje ndakeneye Imana mu bintu byose ariko nanje hari uwundi akeneye kungira ico nkora kugira ngo ahezagirwe nanje Imana igatuma uwundi gahezagirwa nanje numpezagira ku rugezo rw'iwanje reka bihinduke ubuzima dusabe mwe yaturongora amina umubwira uti mbega undongorera muri presereje canke muri wakarete nje mu mpimba nje hari umuntu ankeneye ngende ahefo kwibarabara hari umuntu akeneye ubufasha bwanje hari indirimbo ivuga ngo je ubwanje n'ivyanje byose ivyo mukiza wanje kuri ivyo mukiza wawe rero reka bikoreshe mu gufasha bari abantu bose wowe nawe hari inyungu nini hari umugisha uza kuronka uzananye mu nzira utibaje kuko inzira z'Imana zirenga ihumbi nukuvuga ngo sige ihumbi zirenga muri yaride zirarenga nukuvuga ngo ni gitigiri kitazwi n'umwana w'umuntu inzira z'Imana ni gitigiri zirahari ku gitigiri kitazwi n'umwana w'umuntu Imana ishobora kugira ngo hezagire nawe rero uri umwe mu nzira Imana ishobora gukoresha kugira ngo hezagire mu bwawe ako kantu uyemerere igukoreshe nawe ubwawe hari inzira zirenga igihumbi irakoresha imwe muri izo iguhezagira igushikeko hari uryamye mu bitaro avuga ati jewe umuti waheze mbega ninde umuntu ndawukura ariko arasenga akaca avuga ati Olivier uvuye muri korari
ati ibuke wa mugenzi wawe agwariye muri wa karenda aho yaratashe genda murabe mwe mwibara akakureka ugafata iyo pera kandi nzi ko yatashe ukagenda muri wa karenda uvuye mu kinindo ukacushika ya chambre canke iruhande ukahura ati burya rero ntiwaruje kurabana ni nakagoyo ukacumugura uwo muti uwo munsi nimba ari sukare nimba ari hypertension nimba ari gute nimba ari ke uwo munsi ntiduvuge ngo imunige akabarabaho akabarashikira umugambi w'Imana wo gukira wo gutabagwa mu bundi buryo kubera ko wemereye muhamwe rero reke bihinduka ubuzima bwacu nk'abakristo hanyuma nagira ndangize kuri aka kantu sinushobora kurangiza ikiganiro na kimwe mvuze Imana ntavuze muhemo yera ndakunda muhemo yera Olivier ndakunda muhemo yera ndamukunda cyane kuko namenye agaciro ka muhemo yera muhemo yera Yesu yavuze ngo numufasha wacu no murongozi no mwigisha asumba pasiteri wawe asumba pasiteri wanje muhemo yera ni watwigisha niba dushitsa ko kugororoka niba dushitsa ko kumenya ukuri kose kubera yuko iby'Imana bikomeye cyane twe turi mu isi igaragara monde physique kandi twambaye umubiri mugabo Imana ni muhemo Yesu ati giye kuza avuga n'abamusamariya kazi ati abasenga data amusenga mu muhemo no mu kuri Olivier ibikorwa byose nitwa bishobora tarongo na muhemo yera ntibikunda kandi muhemo Imana ikwirarondera abo bantu bayisenga mu muhemo nukuvuga ngo barongorwa na muhemo bakoreshwa na muhemo Paulo nababwira abaroma ati niko na muhema dufasha mu ntege zacu ko tutazi uko dukwiye gusenga niwe azi gusenga sambe ni majambo muhema arafata ya majambo yose wavuga akaba ari uyo akuramwo ayakenewe akashika imbere y'Imana ko Paulo yashabana yavuga ngo kuko ivy'Imana igomba ari byo muhema asenga asabira abera wewe uravuga byose muhema yakasha yungurura akafata biri Imana igomba akaje bishikana imbere ya data taje rero ibyo bijya byose yavuze yarakeneye iki uko nuko kandi muhema ahindukira akaza akakubwira ati Olivier sabibi Paulo abibwira abakozi byo bibereye cete cyambere cy'abikorinto nice cyaka 13 yavuze ngo kuko tutahawe muhemu y'isi ariko twahawe muhemu iva ku Mana kugira ngo itumenyeshe ivy'Imana yatugabiye ivyo wagabiwe nivyo usaba nivyo uburenganzira muhemu yera no kubwira ati saba ni ukabivuga akaca vyakira arabi holi yakabijana imbere y'Imana n'ubugombe ibihwanye no kugomba kw'Imana hanyuma ivyo byose dukeneye biri ngaha mu isi garagara tutabonesha amaso y'umubiri muga muhemo niwe abikontorora niwe amenye ingene bizana cyakubwira ati Olivier umaze iminsi usengera ibintu byarishuwe ati bangaho ugende mu kanyosha nushikana ukagenda muri muhemo yera ukagenda utobwira umuntu yuroye utosobanirwa tumufashe iyo direction washikayo cyane mugahu ukagaruka uzura tsimbagurika wuzuye umunezero kubera ko warongowe na muhemo yera haleluya igihe cyose turongowe na muhemo yera ntiduhushagurika ndipfuriza abakristo bose bariko baratumviriza kwinjira mu mwaka wa 2023 barongogwe na muhemo yera kugira ngo ntibahushagirike amina kugira ngo Paulo yavuze ngo ndakubitana ifusi ariko sinkuhusha kugira ngo ntuzuhushe ureke muhemo yera kurongora akubwira ati honyora na kora iki kora niki nico muhemo dufasha araturongora akadushikana kukuri kuko niwe zinzira nizigombe zibinzira zinjira namwo arazi iminyuro yose azokuzibiza emera uburongozi bwa muhemo yera nshuti mukundwa uri kuratwumviriza kugira ngo ukore ivy'Imana igomba kugira ngo ugire neza bose kugira ngo uheshe Imana icubahiro kugira ngo ukore ibintu ukora ku mutima w'Imana emera urongorwe na muhemo yera ntazokuzimiza azokurongorera hajya nyene Imana igomba kuca azoguha vyo nyene Imana igomba twebwe hari gihe dusaba ibintu 50 jana amajana 2 kaciduha bitatu ikacubwiye ati bisigaye ibindi byose nta nakimukeneye hari Yohana na Petero baduze gusenga ku mugoroba ngo hari saa 9 maze uwo muntu bari hari kirema bazana misi yose cyangwa gusengereza birivuga ngo arabaseka ngabo bamuhanga amaso bacamubwira ati nawe hindukira uturana
bashavuga ikintu gikomeye wewe wibaza ko ukeneye ifeza n'izahabu washaka izo ntazo dufise uyu mugabo mugabo hari ikindi dufise wewe ukeneye gusumba ifeza n'izahabu nico tugira tuguhe mu izina rya Yesu haguruka nico yarakeneye birimo bacapa hasi ahimbaza Imana haleluya ivyo bintu vyatumye Yerusalemu yose nyikanyika imenye Imana n'abaherezi ubandarije mu gice cya kane urabona bashizwe imbere y'abaherezi bakuru byanditse bati no tubarire ubushobozi ko korakoresha aha mwebwe ntimukeneye kudukorera amaraso ya wa muntu kandi koko amaraso yari kuri boko ni bari bamwishe mwe batangura kudedemba kubera ko bagize ubwoba nagenda bibutsa abantu ko batari bakomeye barabarovye mugabo kuko buzuye mwemwe bamenye ico uwo muntu akeneye gisumba ifeza n'izahabu nico bamuhaye cyahejeje Imana icubahiro uriko urasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo hakoranira abantu benshi kurabibaye kandi abagabo akanama kanyuma bagize kugira ngo barekure bati mugende bukebuke iki bintu navyo dushobora nuni ko horo ikimuga yamugurutse navyo bintu turashobora kubivuguruza kandi Yerusalemu yose bayujuje inyigisho tibabibonye reka tuhungu tudupeiza turatunaniye neza ntabwo dushobora kubera iki bari mu mpemu yera bari bahije kuzura mpemu yera rero ni twuzure mpemu yera turondere mpemu yera tuyobogo na mpemu yera bizokoroha kuja mu bitaro bizokoroha kuja mu mugasho bizokoroha guhezagira umuntu kubera ko nutabikorongowe na mpemu yera ntabyo uzokora niba gerageza naho uzobikora nabi uzokurusha vuye uzobimuha umutuka bukeka bizoja no uzokora amakosa atari ko yovuga nutabikoreshwa na mpemu yera mugo bikoranye na mpemu yera uzobikora n'umunezero haleluya kandi bihesha Imana icyubahiro cyatumye mpemu Imana za mwise kwari kugira ngo ivyo dukora vyose tubikore mu buryo guhimbaza Imana no guhesha Imana icyubahiro bigira ico ntaco ushobora gukora unezereza Imana wewe oya irera ku rugezo rwo hejuru iragorotse ku rugezo rwo hejuru ni nziza cyane ivyayo birera nawe nanje ntitwoshobora gushika kuri urwo rugezo rwo guhera kwayo mugamwe na mpemu yera dusanga vyakunze ni wavyeza ni urakora akantu gasanzwe kakaba kanezereje Imana kugeza Imana igusanga ikagira declaration d'amour kakubwira ngo Yesaya 43 ni ku murongo wa 3 ngo kuko wabaye ukiciro kinini mu nama zanje n'umwubahwa ngo nanje ndagukunda iyo ni declaration d'amour Imana ikora kubera yuko wewe wakoze akantu gatoya ariko kubera mpemu yera kabaye kanini kandi keza Imana ikazi kagira iyo declaration umutima wawe Imana ibaheze haleluya amen reka duse n'abinjira mu gusozera ariko nagomba gukenguruka cyane amajambo mvuze ntawe yasubiramo n'amajambo menshi kandi by'ukuri ikimazi ariko kimwe nkuyemo nuko iyo tugaragaje uwo mutima wo gutanga ku vyacu ntibiza kugirira akamaro Imana si Imana yunguka ku Mana bwayo ngo ari akantu yungutse ngo kwera ngo wewe wafashije umuntu agowe par contre ni twebwe tuba beni ni twebwe turonka umugisha ni twebwe duhezagirwa hanyuma ikindi mu by'ukuri uko wagira bivuga amajambo unabisigura gose ari ikintu bita loi de la semence umuntu abiba ivyo umuntu abiba nivyo yimbura niko bimeze iyo umuntu ateye ibigori azokwimbura ibigori niko bimeze urumva ubiba vyinshi yimbura vyinshi ubiba bike yimbura bike rero umutima wo gutanga ni ijambo ry'Imana vy'ukuri kandi wakivuze neza uti ni critere n'Imana izoturabirako rero dutanga ivyacu pa kugira ngo Imana ihinduke Imana ikomeye cyane kugira ngo twebwe ahubwo iri kwije twebwe tuba bakomeye imbere yayo ico ni ikintu gihambaye rero nibaza ko vy'ukuri kuri ico ntaco kongera ko nibaza ko biri mu muco mwinshi vy'ukuri umuntu wese azokumva kino kiganiro nibaza ko mu ma principe n'imigambi n'ama discipline biragoye ko umuntu ahinduka umuntu akora ntibiri muri kamere yacu kurekura ntibiri muri kamere y'umuntu umuntu yamarisi nkwije ufise imodoka agomba zibiri ufise inzima agomba zitatu agomba zine rero ko umuntu afise envie ditigere kwira ubuzima bwacu burakeneye umuhemu yera nkuko yabivuze umutumire wacu kugira ngo umuhemu yera yoroshe uko kurekura yoroshe gutanga na cyane cyane ko urukundo rwayo ntitwogwitura ivyadukoreye ntitwovyitura vy'ukuri Imana iguhezagire cyane ndagomba mu kurangiza udufasha kuri kano kantu kanyuma muri bino bihe byo guheza umwaka nkuko twari ko turabivuga duhora tubona la jeunesse ngomba ugira akajambo utereye la jeunesse duhora tubona la jeunesse bararyoherwa bakaja mu boîte abandi duhora
duha tubibona iyo bukeye mu gatondo ni gake iyo bukeye le premier udasanga ama accident mu nzira abantu bari mu mabwate bari baborewe bakagonga ukumva impfu z'abantu bataye imiduga mu mifurege abandi donc la jeunesse afise ingene exprime ivyo bita kuryoherwa bobo kunezerwa abandi bakavuga ati nzonywa ubaro nabatanguye kweparanya avuga ati foko le premier canke le 31 aho bamwe barara mu isengero bahimbaza Imana hariho une jeunesse ivuga iti nukuri vraiment hari birori isiela abajene bakarara baraboregwa abandi bakarara mu busambanyi abandi bakarara mu rumogi bukeye ugasanga abantu babaye itabi bamerewe nabi gose nagomba mu gusana baturangiriza ugira kamo vy'ukuri uterera la jeunesse kuko twama twumva rino jambo ngo gwaruka nigo Burundi bwejo nibwo bwa Burundi ni nabo Burundi bw'uno munsi rero iziza guhona zihera mu ruhongore niko mu kirundi bavuga nagomba mu vy'ukuri ko umuntu wese azokwirigana kino kiganiro twoba tufise impamba la jeunesse yogira impamba vy'ukuri kugira ngo tuze duhimbaza no munsi mukuru neza la jeunesse menye ko sumunsi wo kuja kuboregwa sumunsi wo kuja gusambana sumunsi wo kugira ama excès yose n'ivyo umuntu atigeze akora umwaka hagati ngo agira bikore kubera ko ari 31 gira kamo uteye ugwaruka rugikura hanyuma twegera ku musozo. Murakoze cyane nagomba n'ubu nishimikize umurongo wa Bibiliya kuko Bibiliya ni isoko ry'ubwenge ni isoko ry'ubuzima ijambo ryayo rirarema yubaha ijambo ryayo mu bintu byose yubaha ijambo ryayo kuko ni Imana ikomeye ni Imana y'icubahiro Yesaya yarabivuze cyane ni Imana yavuze ngo mbega je nogereranywa nande ngo ngera amazi y'ikiyaga mu kuboko munapimishije ijuru intoki ngo mbega ninde yigize kwigisha mwe muhoraho nk'ahari umujanama wiwe akamwigisha ubwenge Imana yacu irateye ubwoba ni Imana ikomeye y'icubahiro nta muntu numwe imbere yayo afise ico biravuze ngo amahanga ameze nk'ubusa ngo mbere ngo ari hanyuma naho ubusa ni Imana y'icubahiro ku rugezo ruteye ubwoba irahambaye twotangura kuvuga icubahiro c'Imana tworara ngaha bugaca ariko irafise ico yubaha ijambo yavuze cyo gituma mvuga nti uwo twumviriza wese ibi niko ndavuga ndabikuye mu ijambo ryayo ryubashwe ryaremye isi n'ijuru ubwayo yavuze ngo isi n'ijuru bizobaho kandi mu bintu dufise bihambaye tudashobora kugira ico duhinduye ni igisi ni igijuru ntidushobora kubihindura ngo tubihindukize tubishire mu yindi dimension cyangwa mu yindi position tugomba twabisanzwe ko tuzobisiga gutya muga yavuze ngo byo bizovaho ariko amajambo yanje azohoraho mu gitabo c'umusiguzi 11 na 12 nagoma nsoma y'amajambo makeya n'amajambo akomeye gose ku murongo w'icenda mu gice ca 11 ku musiguzi avuga ngo ewe wa musore nezererwa ubusore bwawe kandi umutima wawe kunezereza mu misi y'ubusore bwawe kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe ariko wamubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo byose nuko kura amaganya mu mutima wawe kandi ushirike ibikure y'umubiri wawe kuko ubuto n'ubusore ari ubusa ahubwo 12 ku murongo wa mbere wame wibuka umuremyi wawe mu misi y'ubusore bwawe imisi mibi itaraza igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezereza n'amajambo yavuzwe na Salomo kandi Salomo yari umunyabwenge mu bami babayeho ijambo ry'Imana mushingire ntaye ngo abamwitangiye imbere n'abaje nyuma yiwe ntawe wahwanye nawe mu vy'ubwenge ko yahawe ubwenge bw'agahebuza buvuye ku Mana yaranditse ibitabo yarakoze ivy'ubwenge abandi bami baravuye mu bindi bihugu baraza kuraba ivy'ubwenge bwiwe niwe yagiye aravuga ibitandukanye bigenda bishikira ubuzima bw'umuntu asa n'utanga umurongo mwiza muri gice ca 11 rero aravuga ngo wa musore nezererwa ubusore bwawe ugendere mu nzira z'umutima wawe unezererwe ukugoma ariko wamubizi kw'Imana izo gushira mu rubanza rw'ibyo byose hazogera n'igihe uzovuga ngo nta kintu kinezereza kubera yuko rero aba ugwaruka bafise amaraso agishushe ni bato bariyumva bariraba barakomeye ni beza barabona ko baciye ubwenge mugabo satana ca akoresha ivyo nyene kugira ngo asambure ubuzima bwabo kandi yice imiryango n'igihugu wavuze uti nibwo Burundi bwejo ego erega nibo bazotwara ibihugu ejo nibo bazotwara amashira hamwe ejo nibo bazotwara ubushikiranganje ejo nibo bazobakozi b'Imana ejo nukuvuga ngo
imana n'igihugu n'imiryango babiteze ko ibintu byinshi cyane ugwaruka mugabo nabo ntavyo bazi bo bazi ko bariho kubera abo bariho kandi no kubera iyo myaka yabo nta mujene w'imyaka guhera kuri 18 washaka guhera 15 uyu munsi gushika ku myaka 30 ariko aragira iciyumviro icerekezo cejo yiwe hazoza havuga ati erega hari imana yandemye izo mbazi nyene nabayeho imyaka yose namaze nkiriho guhera ngicyo ubwenge kugeza umunsi uzovira muri uwo mubiri hari imana izo mbazi hari nk'umuvyeyi yamvyaye naruhije kugira ngo ngeraho numva ko ndumusore cyane ndi inkumi nziza ngere kumva ko no kwinezereza hari umuvyeyi yatanze ikiguzi kuko kugira ngo umwana umuvyare umurere agere mu bigero ni kiguzi kinini umuryango utanga ni kiguzi kinini abavyeyi batanga ni kiguzi kinini igihugu gitanga kuko umwana ntavuka zimwe naziga mugabo ivyo biraba umuvyeyi n'igihugu ingana zo kwivuza ingana ivyo byose umwana ntavyazi azogera kwiyumvira ivyo nawe ageze kuri urwo rugezo avuga ati mbega ku rwego rw'igihugu nokora iki kugira ngo aba bana bacu barongere biga baronge batera imbere mbega ku muryango notegekanya uburyo bungana gutegera umwana aje yige azabeho azatera imbere rero bobo biyumvira bo gusa muko kwiyumvira bo rero satani acagerageza gushira amaso yabo uruhuni ku maso bo bakabona bo n'umunezero wabo iri jambo Salome baba ariko wamubizi hari gihe uzoshirwa mu rubanza bw'ivyo bintu byose kandi hari imyaka umujene yica akaba hejeje gufuta akazoza kiwe kose igihe yishira mu nzoga kuko abantu bose barabizi no kubazinywa ko zizobica bitebe bitebuke ukazitamo umutima ukarenza urugero zirakwica turabazi benshi bishwe n'ivyo banyoye ubu busambanyi bariko barajamwo n'ubusambanyi ko nta burenganzira babifitiye kubwo kunanirwa no kwihangana no gusaba imana inkomezi ngo barindire baze bubaka izabo baze bagira umugisha bisuka muri ivyo vyaha mu buto bwabo bikabasambura ubuzima bwabo bukagarukira ngaho kandi bari bafise ikirere kirekire cyo kugenda cyo kugisha bashikije bakazosiga amateka mwisi nagomba kubabwira iki kintu kunezerwa mu minsi mikuru n'ikindi gihe cyose bame bazi ko hama hari akarimbi mu bintu byose iyo ufungura shira akarimbi iyo unywa shira akarimbi iyo uryoherwa shira akarimbi kugira ngo umugwanizi ntaze ngo akujane muri orge hanyuma muri orge abawe yashizeho amamine tubivote gutyo araheza agaturika akakwica abajene benshi mabivuze satani ntiyicaye Yesu yavuze ngo gushika no budatarakora kandi nanje ndakora kandi ni koko mugabo kandi na satani ariko arakora kandi wewe nkuko twabivuze azanwa n'ibintu bingahe kwiba kwica no gutikiza nico kimuzana kandi umuntu wese amwemereye aramwica akamutikiza ivyo nitwo byinjira muri ntahe nyinshi z'abantu satani yatikije yahoneje yasambuwe yishe pe bakagenda zimazima yongo kubera iki baramuhaye ugutwi baramwumvirije iravuga ati biraryoshe nibi biraryoshe ariko kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi taraza kuko iyo minsi irabaho mu buzima bw'umuntu ugomba kwitegurira kugira icuma ari imana n'ishengero n'igihugu n'umuryango kugira ico uzimarira nawe irinde ivyo bintu byose byo gusambura irinde ivyo bintu byose uziko birimo ingaruka mbi reka ko satana gushaka kwiruhuni kandi Yesu yaraje kugira ngo turonke ubugingo niba duhumura amaso nagira mpamagarira abajene biyubare cyane kuko umugwaniza arabarondera arashaka kubanyaga ubuzima arashaka kubakimiranya arashaka kubanyuranya n'umugabane wabo Imana yabashiriyeho umwe niwe yavuze ati kumpanda hajya hari ibitabo byinshi bitanditswe hajya hari amazu menshi atubatswe hajya hari amamariage menshi atabaye konsome hari abana benshi batavutse hari abantu bakomeye batashoboye kuvuka kuko abene kubavyara umugwanizi yabatwaye hariya hataragera ni vyiza yuko ukiriho umenye Imana yakuremeye ukagishitsa nta numwe Imana yaremeye ko azogwa mu kaboregwe azogwa mu busambanyi ijya ni plan ya satani nagomba ndabahamagarira abajene bagarukane birimbure mu mutima nka wa mwana w'icangazi yarazi ko kuja kuryoherwa yarazi yuko samuhaye pari yiwazo bahejeje nje kunezerwa n'abagenzi nje kuryoherwa biravuga ngo neza ngo agenda mu gihugu cakure yibaza ngo niyo bintu byoryoha ashitseyo afata ibintu byose aragenda aravyayisha aja mu buhumbu ngivyo ibintu ko ratwara urwaro baratwawe n'inzoga baratwawe n'urumogi baratwawe n'ubusambanyi nta kintu ca mbere rero
mu vy'ukuri ucona ko satani yatwaye imitima n'ubwenge bw'abajura kuko birababaje kwicwa n'ikintu ukizi ko cica bakakubwira ati urupfu ni harya rukunindira kuvuga ati mugabo jive kandi ntushaka kupfa mugabo ndagiye naho rero ubona ko satani atwara ubwenge bwabo bagasigara bahinduka nk'ibijuju akabahindura nk'abaja babo les esclaves akabatwara yagomba ndazi umujene yahora avuga ati ndabizi ko ivyo ndimwe ari bibi mugabo nta nguvu zo kubivamo kandi mugabo nk'uwo aba yatuye ikintu ciza abaguhaye igikorwa cyo kumusengera ndabizi ko ndiko ndaja mu rupfu mugabo nta nguvu numva afite zo kubivamo niko satani akora barazi ko ubusambanyi buzobica barazi ko ubusambanyi ari icyaha barazi yuko naho utokwicwa nabo buzogira ingaruka mbi no mu ruvyaro rwawe parce que ico ni icyaha gikurikirana ni icyaha ca affect impwemu y'umuntu ca affect amaraso y'umuntu ni icyaha gikukurikirana atari imana kugiriye ubuntu wa muntu wasambanye uzogomba ubyabe mu bana bawe uzobabonamo uzobibonamo ico cyaha kizobakurikirana Dawidi nico cyaha camugiriye nabi cazanye ibara yabaje mu kawuri yaramusambanye biramenyekana amunona ati rero birashoboka mbego data we ntiyasambanye afata Tamari mushikiwe kubwo ko nta kindi cyamurindishije yewe bavuga ngo wiba uhetse ukaba wigishije ufise sivyo abandi ngo umwe ruvibukuruga ku igihugu cose ngenda kubwire ngo ugakora icaha nejo uzoburi kuyigisha abana bawe wanka bemera uzubirara hari abantu bace biti bisanzwe mwifizi nta mitendera nkase aya nibabesha niko bimeze ivyo gusambanye ko arako no munsi ni afete bari kwinjiza mu iyo mwema kuko ni eshanje y'amaraso ni eshanje y'izo mwemu nimba ujya muryamanye ari umusataniste nawe urabaye umusataniste nimba ujya muryamanye ari imboregwa ari umuntu araguza iyo mwema arayigutransfera uwanka wemera kandi nawe uzoyijana mu bana bawe ivyo vyaha bariko barakora bizobagira ingaruka mbi mu ruvyaro rwabo vyama vyabaye hari abantu bahukana yewe uzorabe mu ruvyaro rwabo iyo mwembe itasohoka izoza hari abantu biyahura imana itakubohora iyo mwembe izokwinjira mu ruvyaro rwawe rero hari ivyaha bariko barakora bonyene bariko bari detruiza bariko bari sambura kuko satani nta kindi kimuzana agomba kugutikiza azogutikiriza n'uruvyaro kuko hari ivyaha winjiranye muri iyo institution yitwa mariage by'ubusambanyi wakoze ukiri umusore ukiri inkumi bizokwica bamwe birabasamburira abandi bizokwicira uruvyaro fendofe ijambo ry'Imana ntibesha ingero y'icahano urupfu icaka itihanywe kirica umuntu rero twagomba duhanurira abajene babone kure bavuga bati ibi ndiko ndaje mu ndabizi ko binyica kandi nta nkomezi zo kubivamo ariko hari Yesu yanesheje yaje kugira ngo tuneshe niwe duha inkomezi hari umwe mu Imana nta numwe yahamagaye Imana ngo mutabare yigeze yaka kumutabara ibi bihe niba senga Imana yo mwijoro bareke kurongorwa n'umwasi satani bareke kurongorwa n'ivyumviro n'ivyifuzo byabo nibinezereza amaso kuko hari gihe bazovuga ngo nta kikinezereza kandi vyavuye kuri vya bindi byo kwinezereza kugeza aho ivyo binezerejemo vyabashikanya navuga ngo nta kikinezereza rero nibibuka umuremyi wabo nibibuka Imana yabo nibibuke kazoza kabo nibibuke uburuhu umuvyeyi yagize kugeza aho bageza aho bumva bo kwinezereza bakora ivy'Imana igomba ivy'Imana ishaka ivyo bizobakiza ivyo bizobagushika aho Imana yabateguriye numva umengo niyo mpanurano baha nta nkomezi boronka zo kubinesha ariko hamwe n'Imana abonesha hamwe na mpwemu yarabonesha hamwe no gusenga abonesha kwinezereza si bibi ariko mu vy'Imana igomba yavuze ngo wame wibuka umuremyi wawe ivyo ukora byose wame wibuka umuremyi wawe mu misi yawe niba itaraza kuko nirikira gukurikirana iri nyuma yawe murajana aho uzovuga ngo nta kikinezereza n'aya majambo novuga wa mwana w'icangamuza amaze kwirimbura yarakenye yarashonje yaramerewe nabi mwandi majambo yarabonye ingaruka mbi y'ivyaha yakoze yavuze ati nacumuye kuyo mwijuru no mu maso ya data sindakwiye no kwitwa n'umwana wiwe mugabo reka nsubire kwa data haracari ivyizigiro haracari umwanya umuntu kubirimbura Imana irakira ujya muntu wese yirimbuye kavuga ati Imana byarananiye guheba ubusambanyi byarananiye guheba kaboregwe byarananiye guheba ubumogi mugabo biriko biransambura ndabona ko binjana mu rupfu ndabibona ndiko ndafutana Mana ntabara Mana unkize uwakarokoka akarokora nabandi rero akamuno batera imisi mukuru ntibakange izokwamaho imisi yose iriho nta nemwe umuntu aheka kurya itariki imwe abantu bazabashonje bazabanyotewe itariki zibiri bazokama bakira icyo gufungura no kunywa
n'ukuri ntibave bisambura kubera iminsi 2-3 mishitse ariko baziga mu buzima bwabo kuko Imana irabukeneye, imiryango irabukeneye, igihugu kirakeneye abajene kugira ngo tube mu gihugu kizima dutwarwa n'abantu bazima. Murakoze cyane. Twagomba gukebukira umutumire wacu by'ukuri, nibaza ko twagize ikiganiro cyiza, nibaza ko twose impamba ikwiye by'ukuri muri no minsi tugatemeza kurangiza umwaka na nawe twayiciye ko n'umuntu twayirangije ariko nta kibazo. Nibaza ko umuntu wese aza kumva kino kiganiro rwose impamba ikwiye, ingene dukwiye kunezerwa, tugasangira umunezero w'imiryango ituje mu maxe, mugabo kandi ingene dukwiye kwiyumvira ku bafise ibibazo ari muri twebwe, ushobora kubarondera kure, nivyo mu burere yatanze yavuze muri prison, yavuze mu bitaro, ariko ushobora kubarondera kure kumbure hari wo mubana si ibibazo mubana ngaho, ushobora kubarondera kure hari wo muri kumwe mw'isengero hafise ikibazo musengera hamwe. Rero nturondere abafise ibibazo kure, senga hanyuma Imana ikurongore, yabivuze ati nta kintu kiryoshe kurongorwa na mpwemu yera. Neza ko ari ikintu gikomeye cyane, arangirije ku kamo ku bajene ikura ati mu by'ukuri umwana bikazoza kanya ntimuzi ico igihugu kibiyumvirako, ntimuzi ico imiryango ibitezeko, nyamba imiryango ibitezeko ko ejo ari mu muzoba muhagarariye imiryango, nyamba igihugu citezeko ejo ari mu muzoba muhagarariye igihugu, ari mu muzoba muri abatware bejo, abayobozi bejo, amashirahamwe n'ibihugu n'ibindi biha agaciro nifate nk'abantu babashinga ntahe by'ukuri. Rero twagomba gushimira umutumire wacu, sinzi ko hari akajambo ka nyuma yose kurangiriza ko acana dusengera by'ukuri, sengera n'iyi minsi dusigaje kurangiza umwaka kugira ngo Imana izihe abantu bayo kurangiza ino minsi ya nyuma y'umwaka turi mu mahoro mu gihugu mu miryango yacu, ariko kandi turashaka mu ngiro n'izi ndangagaciro z'abakiristo. Imana imahezagire. Murakoze. Nagomba nanje ndangize ndabashimira kubera ko mwantumiye muri kiganiro kugira ngo tuganirize abantu ibijanye n'inyifato two kwifata nk'abantu tuzi Imana nk'abakristo muri misi mikuru ya nyuma irangiza umwaka. Ndabashimiye cyane, hanyuma nizigira ko Imana yo mu ijuru izoshobora gufasha no guhezagira ku rugezo rurenze amajambo noba nakoresheje, kubera yuko mpwemu yera ni wafise ikorwa cyo kwemeza abantu, cyo gutahuza abantu, cyo kwigisha abantu. Ndasavye Imana yo mu ijuru kugira ngo mpwemu wayo aze yigisha abantu bose bazokumviriza kino kiganiro, abahe gutahura ku rugezo rurenze amajambo twavugishije. Paulo niwe yavuze yandikira abakorinto ati gihe nazi wanyu amajambo navuze ntiyagaragaramwo ubwenge cyane no kwemeza abantu, atariko yagaragaye mu mpwemu n'ubushobozi. Nanje ndasenga Imana kugira ngo amajambo kikiganiro kize kigaragare mu mpwemu n'ubushobozi, abaduteza amatwi abazotwumviriza bose kize kirushirize kububaka, atari muri iyi minsi gusa irangiza umwaka, ariko kandi mu minsi yo kubaho kwabo aya majambo y'Imana twagiye turavuga azababere urufatiro. Norangiza nipfuriza abo bose badukurikirana bazodukurikirana kuganiro, tubara kwipfuriza kurangiza umwaka mwiza no kuzotangura umwaka mushasha mwiza w'2023, na cyane tuze tubane mu Imana. Dufise Imana ikomeye cyane, tuyizere ku rugo rugezo rw'Imana ikomeye, tugendane nayo ku rugo rugezo rw'Imana ikomeye, tuyikorere nk'Imana y'icubahiro, nayo izobana natwe, izoduha ivy'imitima yacu yifuza, izotuzigamira muri kino gihugu muri ino si, hanyuma igihe gikwiye kigeze izoduha gutaha mu bwami bwayo aho tuzoba ibihe vyose. Hipfuriza abatwumviriza bashaka batarakizwa yuko boshira ubugingo bwabo mu biganza vya Yesu Kristo, bakavuka ubwa kabiri, kubera yuko muri Kristo Yesu twaharonse ubugingo budashira. Yavuze ngo nukuri uwizeye umwana w'Imana afise ubugingo budashira. Umuntu wese ariko aratwumviriza, umuntu wese yo kumviriza kino kiganiro by'ukuri ataravuka ubwa kabiri, kimubera igihe ciza cyo kuvuka ubwa kabiri, cyo guha ubugingo bw'Umwami Yesu Kristo, kuko we Yesu yaraje ava mu ijuru azanywe n'urukundo rwinshi cyane rwa Data wa twese, kugira ngo apfire abanyavyaha, kugira ngo umwizera ntazopfe rubi, ntazashanira Satani ibihe bidashira, mugazaronka ubugingo budashira. Ego nukuri ndavyifurije umuntu wese. Ndasenga Imana n'abantu bose Imana yifuza ko bomenya Yesu bakakira agakiza, azabatumbereze kuri ino shene, azabahe kumviza kino kiganiro, baze babona ubugingo budashira. Nonezerwa cyane hamwe hogira uronka Yesu, uronka agakiza, uvuka ubwa kabiri ko kumviza ikiganiro, no ryoherwa cyane. Nikindi gihe rero muzontumira nzobitaba,
ndabikunda cyane ibya Yesu ni numva umengo byo biganiro no bivuga sinoheza igihe cyose muzontumira nzobitaba murakoze yego kadusenge mana yacu mana nziza ugororotse muremyi w'ijuru n'isi mana y'icyubahiro mana uganje mu ijuru no mu isi icyubahiro cyawe ntikigira uko twokwivuga reka nta numwe twokugereranya niwe mana wenyene nta yindi mana ihari nta yindi mana yigeze kubaho nta izobaho niwe mana wenyene kandi mwami wagaragaje urukundo dukunda n'ubuntu butangaje ko twabaye abana bawe ijambo ryawe rivuga ngo abamwakiriye bose umwana wawe Yesu Kristo yaduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ni twebwe twizeye izina ryawe mwami ngo sobantu twabyawe n'umuntu twabyawe n'amaraso twabyawe no kwifuza k'umugabo ariko twavyawe n'Imana ko twavyawe nawe rero turi abana bawe mbere turabaragwa turabaraganwa na Yesu turabaragwa b'Imana ndagushimiye mwami kuba ikiganiro twagize ndongeye kugusaba ubugira kandi kugira ngo uzogikurikirana wese kize cuba ku mutima wiwe mwami kandi uzugihamagarira abantu benshi bagikurikirane bakironkemwe amajambo abubaka abashoboza kwinjira muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2023 tuze tubemwo iyi minsi 365 tuze tuyigiremo imigisha yawe tuze tubamwo ubuzima uturondera erega ivyiyumviro twiyumvira ko n'ivy'amahoro si ivy'ivyago kugira ngo nanone uduhe ivyizigiro by'umuherezo ryacu Paulo bwira abaromba yuko ivy'Imana igomba ari byo vyiza bitunganye gose bishimwa mu nyonga zawe turashaka kugendera mu bugombe bwawe turashaka kurya ivyo tugaburi turashaka kunywa ivyo duhaye turashaka kwambara ivyo twambese turashaka gucaho ducishije turashaka kubaho ubuzima unezerewe kubera ko nta nari twiyumvira ku ivyago kuko atabyago byigira bigutera wewe nta n'ubiteza ariko mwami uvyumvire twumvira ko n'ivy'amahoro n'umwaka tukwiteze n'umwaka tukurindiri n'umwaka mwami twiteze kugendana nawe twiteze gukoreshwa nawe twiteze mwami kutusuka ko mwemu yera n'ubushobozi kugira ngo tuguheshe icubahiro turagomba kuba bikimazi mu nyonga zawe turagomba kukunezereza mana yo mwijuru waravuze ku Bisirayeli hariya muri Yesaya utaba abantu bamabazi imbere yanje ukunyubaha kwabo akaba ari byagezwe by'abantu bigishijwe n'abantu bakanyubahisha iminwa ariko imitima yabo ikaba kure yanje ndakwingize ukukubaha kwacu mwami muri uyu mwaka wa 2023 kuzoba kukubaha ko mu mitima mwami unezerererwa bimwe nawe bikora ku mutima wawe urabana natwe nkemu yaradushoboza ndasengeye umukozi wawe Olivier ndasengeye kuba mwami yahagurutse gukora akoreshwa na mwemu yera ugihe umugisha mwami Imana yo mwijuru umuhe abantu benshi bakurikirana ino shene kandi umuhe kuronka ibiganiro bikomeye byubaka abantu n'intahe nyinshi cyane abantu bashinga intahe yuko kubw'ino shene amajambo bahumbiye ibiganiro bahumbiye vyabohoye imitima yabo vyabakijije vyabubatse bizomutera umunezero cyane kandi nawe biguhesha icubahiro urakoze uzutuzigame uzuduhe kurangiza n'umwaka amahoro uzuduhe kuja mu minsi mikuru amahoro uzutuzigamira urwaruka uzutuzigamira imiryango satani hagera abazowe kwiba mana kuko azanwa no kwiba no kwica no gutikiza uzukinjisha ubugingo bwa benshi uzubarinde mwami kwisuka mu byo satani azoba kwegeramwo urabarinda urabazigama urabagumya mwami kugira ngo ntize dutakaza ubugingo bw'abantu kubwira minsi mikuru ariko abantu baza bafata igihe cyo kwirimbura igihe cyo gushima Imana igihe cyo kwitegura umwaka mushasha baragize ubugingo bwabo wewe kuko ari wewe wenyene mwami wo gushobora kutuzigama urakoze imbabazi zawe zibane natwe muri byose icubahiro k'ibicabo n'amashimwe ubu nibihe byose ni mu izina rya Yesu dusenze amen amen